Iyo nama y'abagize ishirahamwe ACOREB igize kabiri muri no mwaka nk'uko biri mu mategeko agenga iryo shirahamwe avuga ko ikorana kabiri mu mwaka ya Amerika bibaye mu kwezi kwa gatatu hariya mu gihugu cy'u Rwanda yindi nayo ikaba ari yatanguye no munsi mu kigo CINOPR ikiriri. Intumbero y'iryo shirahamwe ACOREB rihuza Inama Ihuza Katolika y'Uburundi n'iy'u Rwanda rimaze imyaka 44 ritanguye rikaba kwara gufashanya mu butumwa bajejwe mu gihe bahoze bagize vikarimwe muri kahise kandi bakabasangiye vyinshi kuva muri ako kahise Ecclesia. Mgr Bonaventure Nahimana arongoye iryo shirahamwe ACOREB akaba ari nawe arongoye Inama Ihuza Katolika y'u Burundi CECAB aratubwira ibikuru bikuru bazokwigira hamwe muri iyo nama. Mu bibazo bisanzwe bitegekanijwe turabanza guhanahana makuru kubijanye n'aya ma Ecclesia yacu no kubijanye n'imibano muri ibi bihugu vyacu. Ngubu murabona yuko hasanzwe bitoroshe kugira ngo bamwe n'abandi bahure kuvaho imbibe zo hasi hagati y'u Rwanda n'u Burundi zugariwe na kigoro kadasanzwe kuko turinda gufata indege canke tukarinda guca mu gihugu ca Tanzania, ariko turabona yuko abepiskopi baravyigorera vy'ukuri kuko kuvizo biha inama zose ziraba kugira ngo twerekane ko turi kumwe kandi duhe n'umwizero abakristo dushinzwe mu byo duhanahana kwa makuru. Rero nivyo byose babirimwo mu bibazo vy'ubutumwa twiga. Uyu munsi tuza guhera kwihweza ikete Papa Leo aherutse kwandikira abakristo bose rijanye n'urukundo rw'aboro. Dilexite iryo kete rya mbere Papa Leo yanditse, natwe rero turaza kugerageza kuritegera ko murabona ko no muri ibi bihugu vyacu muri aka karere kubera n'ivyo tugenda turacamwo hariho ubukene bwibonekeza kwinshi buva no muri izi mpunzi dusanga muri ibi bihugu vyacu, eka no kuri abo bashikiwe n'ingaruka z'ivyo twagiye turacamwo kugira ngo nabo tubone ingene twaba hafi kandi tukabafasha twisunze iyo ntumbero muvyeyi wacu Papa Leo adushikiriza. Ubwa kabiri tuzogerageza kuraba ingene amashure yegukira iryo shirahamwe ACOREB ameze muri iki kiringo. Kuva mu ntango Ecclesia y'u Rwanda na Ecclesia y'u Burundi hariho amashure dusangiye, ishure ryahereye Butare Butare ryo kwigisha abamenyeshamana ryavuye ryimukira ngaha mu Burundi ariryo Muyange, ariko muri ico gihe ibutari haciye haja irindi shure rikuru ku rwego rwa kaminuza ryari rijanye na katesheze n'ubuhinga bwo kwigisha. Rero turaba ingene ayo mashure atunganijwe muri iki gihe n'ibibazo yo bafise. Ubwa gatatu tuzoheza turabire hamwe ingingo zavuye mu nama y'ishirahamwe ry'ama Ecclesia yo muri Afrika Sheyam. Yo nama ikaba yabereye i Kigali mu kwezi k'umunani guheze, yakoranije abepiskopi barenga 100 kugira ngo bigi ibibazo bijanye ni Ecclesia yacu ringaha muri Afrika. Rero kazwari n'akaryo ko kuraba ingene ingingo zavuye muri iyo nama tuheza tukazishira mu ngiro muri aya ma Ecclesia yacu y'u Rwanda n'u Burundi. Mgr Bonaventure Nahimana yashikirije kandi umwitwarika ama Ecclesia mu bihugu by'Uburundi n'u Rwanda bafise biyo nawe karuko amahoro mu karere turimwe yorama hamwe nuko ubukristo bwo bandanye bukomera. Imyitwarariko aya ma Ecclesia yacu asangiye
muri aka karere kacu. Murazi yuko ubwa mbere hariho umugambi w'amahoro twari twapfundikiye hamwe mbere n'Eklezia yo muri Kongo duhuriyeko, kuko turi mu karere karimwo n'iyingwano yo mu seruko bwa Kongo, aho mubona haje n'impunzi nyinshi ziza ziva i Kongo ziri ngaha mu Burundi. Ivyo vyose bikaza bizanana n'ibindi bibazo. Rero ikibazo nyamukuru ni cyuko aka karere kacu icyo twokora kugira ngo aka karere kacu gashobore kuronka amahoro, eka mbere ni migenderanire hagati y'ibihugu vyacu yosubira kuba myiza. Uwo ni umugambi navuga nti ni nyamukuru, n'ibikorwa biwuherekeza bijanye n'amanama n'inyigisho turagerageza kubitunganya mu nzego zose, kuva ku nama z'abepiskopi, abasaseredoti, abahereye Imana n'abakristu, kugira ngo bose bumve yuko ari umugambi ubaraba. Muri kwa ko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nyene twabatumiriye igisabisho c'imisi 3, aho twabasaba gusenga no kwisonzesha dusaba ayo mahoro. Uwo mugambi rero uguma ushishikara kandi tuguma twararitse. Umugambi wa kabiri navuga nti dusangiye no wuko ubukristu muri aya maeklezia yacu bwogenda bukomera, bwogenda bushinga imizi, ari naho mu vyo dufatirako hariho nka ya nama y'eklezia idutumirira kuba abasangira rugendo, inama sangiza rugendo, yuko twese twogendera hamwe, tugakorera hamwe, tugasangira ibikorwa, twese turondera kumviriza mutima mweranda kugira ngo tubone neza icyo Imana idusaba muri iki gihe muri aya maeklezia yacu. Ni naho nyene mwumva yuko tuheza tukanashimikira ko mu vyavuye mu nama ihuza maeklezia yo muri Afrika shirahamwe, kugira ngo tugire yangenda imwe n'andi maeklezia. Ari naho nyene turondera no kuzirikana ngo dutegere kumwe iyo nyigisho umuvyeyi wacu Papa Leo yadushikirije, kugira ngo tuyishikirize n'abakristo bacu mu ntumbero imwe, turi mu bumwe n'eklezia yose. Nayo kubijanye n'amayubire abiri turimwo muri eklezia hano iwacu mu Burundi, Mgr Bonaventure Nahimana atumira abakristo kugira ukwizigira no kuba ikimenyetso cyo kwizigira mu bandi, kuko kwemera kwabo maze ntibatsindwe no kwihebura, kuko ngivyo ducamwo bitugerageza bitabura ku isi, ariko ko mukaba ngo atabidutererana kuko aduha inema yiwe ica mu ijambo ryiwe no masakaramentu turonka.